Vyonda kwipfurije munywanyi wacu uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru yagezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru yihuta cane kandi ya makuru arabana n'umutekano, tukaza kugaruka kuzirabana na politike ndetse n'ayandi makuru yose aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Mu ntara ya Cibitoke abantu bitwaje ibigwanisho bateye urugo bica abantu. Hari amakuru dufise kandi ko abantu 70 bahejeje kwicwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru akomeye kandi ababaje turibuze kugaruka ko mwidonido turaza kumviriza ico bacinyegeje inyuma y'ivyo bitero vy'abantu bitwaje ibigwanisho bagize mu ntara ya Cibitoke. Twumvirize ico amasoko yacu atumenyesha ndetse nico mu ntwaro bavuga, cane amakuru ava mu bajejwe umutekano. Turaza gukurikira ico bacinyegeje inyuma y'abo bantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu mu ntara ya Cibitoke. Turabe nabo bantu 70 bishwe n'ababishe. Turaza kugaruka ku matohoza yakozwe n'ayandi makuru yose aba ariko aragarukwa ko cane irya nino. Kumwe n'izindi zose ntakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuzikurikira neza. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone canke se subscribe kugira dushize ko inkuru ucuba mu bambere bashikirwa nazo. Nizere ko rero umeze neza kandi wafyonze kuri sabone nyene. Nibutwumviriza uri ngaha mu Burundi reka ndaguhe kaze, nkabutwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi ndaguhaye kaze nawewe, nahaye kaze nawewe utwumviriza mu gihugu cose aho burimwo ngaha ku mugabane wa Afrika, nibagiye namwe muri mu makungu ya kure. Nitwe bambere tugushikiriza amakuru yizewe akorewe amatohoza kandi amakuru muba mwaranyegejwe. Y'amakuru yose aba ariko aravurwa mu birabana n'umutekano ndetse n'ivya politike tuyatoherezwa n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru bakayadushikiriza naje nkayatunganya neza, nkayagushitsa ko atosoye neza ingingo imwe ukwayo. Imbere yuko turaba n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa, reka tubanze dutangurire kuri no nkuru itari nziza. Mu ntara ya Cibitoke hari umuntu yishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Nagubitse ko muri no ntara hakunze kuvugwa ibitero vy'abantu bitwaje ibirwanisho bavuye mu ishamba ry'ikibira. Abo bantu bikavugwa yuko ari abagwanya leta y'u Burundi bari mu mihari yitwaje ibirwanisho bama bagira ibitero mu banyagihugu. Gusa mu mutekano bobo abajejwe umutekano bavuga ko atabantu bitwaje ibirwanisho bari mu gihugu ngo kuko imbibe z'igihugu zikingiwe kandi ngo ibikorwa vyo gukizura vyama bikorwa ata muntu yo kwinjira mu gihugu gutyo yitwaje ibigwanisho. Gusa umunsi ku yundi twumva yuko hari abantu bapfuye kandi baguye mu bitero canke se imitego y'abantu bitwaje ibirwanisho. Ano makuru yacu reka tuyatangurire kubirabana nibivurwa yuko mu ntara ya Cibitoke umuntu yishwe. Abajejwe intwaro mu Burundi ndetse n'amashirahamwe yigenga akaba kunze kwegeranya ibiharuro vy'abicwa bazira ubusa, bavuga ko ubwicanyi bwasubiye kuba bwinshi irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, akaba buriko burahitana abatari bake ataco bazira. Amakuru kandi yerekana ko abantu 70 aribo bamaze kugwa muri ubwo bwicanyi. Tumwe mu turorero twa hafi tutangwa nizo mpande zikora ivy'amatohoza ku bwicanyi buriko buranga mu Burundi ni nk'ubw'abantu 3 bishwe, abandi barenga 20 barafatwa ku mvu z'amatohoza mu ntara ya Cibitoke ndetse na Muramvya hagati no mu burengero bw'igihugu. Mu mpera z'indwi iheze niho abo bantu bahagaritswe. Abakoze ubwo bwicanyi gushikana n'ubu ntibaramenyekana, gusa abanyagihugu bo bakaba bavuga ko abishe bazananye mu ishamba rya Kibira gifatanye nizo ntara nk'uko amakuru ava ngaha vyerekana. Umukuru w'umutumba Ruvumera uri muri zone Kiramira ni muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'igihugu, akaba yamenyesheje yuko rero hari umutama w'imyaka 69 yishwe kuri uno Mungu n'abantu bataramenyekana. Akaba yemeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri ico gice. Muri iyo ntara nyene muri komine Murwi kuri uwa Mungu haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe mu ndwi iheze, ni muri zone Buhindo.
ubwicanyi nk'ubwo rero buravugwa cyane no mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu aho mwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana gushika uno munsi uyo nawe akaba yarishwe kuwa Mungu. Ayo makomine akaba yarabereyemwo ubwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Abanyagihugu rero bahegereye bakabemeza ko muri iryo shamba hariyo abantu bitwaje ibigwanisho bahatembera mwijoro bakikeka ko rero ari nabo bakora iryo bara. Iryo shamba cimeza kandi niryo rigabura intara ya Cibitoke n'igihugu c'u Rwanda. Aha ni naho ingabo z'u Rwanda zavuze ko ngo zasubije inyuma igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bagasubira muri iri shamba nyene mu kwezi kwa gatanu uguheze. Mu kiringo c'ukwezi n'igice amashirahamwe yigenga muri rusangi mu Burundi araharura abantu barenga 70 bishwe muri ubwo buryo. Kubw'ayo mashirahamwe yigenga nka SOS Torture rikunze kwegeranya ibiharuro vy'abantu bicwa muri ubwo buryo. Ubwicanyi bwasubiye kwimonogoza cane ngaha mu Burundi burafata umurindi munini kuva mu kwezi guheze, ariko umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye ntaco yashimye kwishura, n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nuko nawe ntaco yashimye kwishura abamenyesha makuru. Gusa we bakavuga ko muri rusangi hari abantu bamwe bagiye barahagarikwa ku mwikeko canke se kugira kugwe amatohoza amwe. Rero mu yandi makuru ngira tubanza dukurikire banza mvirize doje kumviriza ibingibi turagaruka turaba n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa. Kuri wa Mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi abantu bataramenyekana barisha umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika. Umutama twari tubanye neza cyane, ndibaza mu bantu benshi nta numwe yanka, twari tuzi imbere ko atamuzi yamujijana hari kuko ntawe yavugisha, yari afite ubwiza gusa umutima no ku mubiri gusa, nta n'uzi icyo bamuhoye bamurenganije. Twaguye mu gahungu ahubwo byadutangaje ukuntu yarengaje kandi atakibi yakorera abantu. Akarengane ntacyo ntabonye icyo yafite, ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusanga amafaranga, nta n'ibitungo yari afite ngo tuvuge ngo bamushyikirije ibitungwa, nta n'itunga yari afite ryo gutuma yopfa. Twasabe ko ayo matohoza bakoze yongera icyavamo kumbura inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana. Umukuru w'umutumba nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri ico gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane. Bace tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramazi, hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bafata amatohoza, hama bamaze kugenda bashobora uburenganzira kuko twahabwa tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda, ariko umusiga we yatubariye kubera ko twari dusanzwe dufite hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora nuko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira, gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza abagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane nuko bodufasha amatohoza yindi kugira ngo turabikwiza inkozi z'ikibi zomenyekana. Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa Mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mwijoro, bakikeka ko ari bo bakora iryo bara. Igipolisi cabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 200 mu bafashwe, harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira. Igipolisi cita imigwi y'abasuma n'inkozi z'ikibi. Kubw'amashami yigenga nka SOS Torture rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo, yemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera aje gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torture rikorera hanze y'igihugu, yaganiriye n'ijwi rya Amerika. Kuva mu ntango z'ukwezi wa gatanu abantu 60 baragandaguwe
bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashika kuri 24 batogwa ibiziga cyane cyane ku nkengera z'ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera, biragoye cyane kumenya abangamiwe kurusha abandi, cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi, nko ku bituro by'amabisi, mu modoka zitwaye abantu, canke abantu bagatogwa ibiziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bavuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ivyumviro byabo, na cyane cyane abafatwa ko batavugamo n'ubutegetsi buhari. Ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi w'uko ubutegetsi imbonerakure, navyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo ari bwo bwose, ababukoze bagahanwa atankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi. Tukanahamagarira inzego z'inyamiramabi gukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu, bakubahiriza amategeko, bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku byiyumviro byabo bya politiki. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntaco yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi, nta makuru turekuriwe kuriha. Muzindi nkuru ziriko ziravugwa cyane mu Kirundo hari umuryango ugeramiwe, ni umuryango wa Oscar Nduwimana yahoze ari icegera c'utwara umugwi ujejwe amatora muri komine Kirundo ho mu ntara ya Kirundo nyene mu buraruko bw'u Burundi. Ico bagirizwa ngo nuko babajije iyo wabo asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yarengeye kuko yabuzwe irengero kuva muri Mukakaro mu mwaka wa 2020 mu buryo butaramenyekana. Kubw'umuryango wa Nduwimana baragabishwa bikomeye cyane, barababwira bati muzobona Oscar yabonye mubandanya musaba ko ubutungane bugira amatohoza, babibwirwa ku telefone n'abantu batamenye. Abo basangiye umugambwe CNL bakaba bavuga ko bafise ubwoba bwo kugirirwa nabi. Ico kimwe rero n'umuryango wiwe wa politike bakaba basaba ubutungane gufata ivyo bintu mu minwe kuko bibateye ubwoba. Muri Ruhuhuma hari iparasera yiwe yagurishijwe n'umwe mu bo bakorana asanzwe ari mu muhari w'ugwaruka rwa CNDD FDD imbonerakure. Bari basanzwe kandi bakorana bigisha ku ishure shingiro ryo ku Nama ni muri komine ya Busoni iyo ntara nyene. Uyahoze ari icegera c'urongoye umugwi ujejwe amatora muri komine ya Kirundo asanzwe avukamwo yabuzwe irengero kuwa 28 Mukakaro mu mwaka wa 2020 ku mutumba wa Munzenze ho muri zone ya komine ya Kirundo. Igihe rero vyaba ababibonye babwiye abamenyesha makuru ko yanyurujwe akurizwa imodoka y'urongoye imbonerakure ho muri Kirundo ariwe Abeli Aishakiye. Amakuru ava mu begereye ugwaruka rwa CNDD FDD abandanya avuga ko uwatavuga rumwe n'ubutegetsi yavuye yicwa agatabwa mw'ishamba rya Morehe riri muri komine ya Busoni nyene nk'uko amakuru ava ngaha vyerekana. Kuva nyurujwe rero umugwi wigenga ujejwe amatora ho muri komine canke se ubutungane nta matohoza yigeze bagira kugira hamenyekane ico baci vyinyegeje inyuma. N'amakuru nayo tuzobandanya kubatoreza mu kazi hakurikira mu makuru ataha. Ivyo rero ni bimwe mu vyari bigezwe ko vyariko biravugwa cane mu makuru atamuraza gukurikira izindi zose twabatorokanije ariko ziriko ziragarukwa ko ijya nini.